Ndabaramukije mwebwe mwese abakozi ba Look Media, mwebwe mwese abakozi b'ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yacu kandi ariyo yanyu ya Look Media, mwebwe abakunzi b'ibiganiro vy'inkino bitandukanye, mwebwe cyane abakunzi b'ibiganiro vya Midweek. Uno musi turi ku musi wa kane, turi kw'igenekerezo rya munani ukwezi kwa mbere cyangwa ukwezi kwa nzeri umwaka wa 2025. Ni umwanya mwiza w'ikiganiro ca Midweek cyo kuri uno musi wa kane, naza ko ni ikiganiro ca mbere tuje kubashikiriza mu mwaka wa 2025 muri Midweek. Ora ko ni ikiganiro gitandukanye n'ibintu twaba tubashikiriza. Musanzwe muzi ko Midweek ni ikiganiro dufata sije imwe akaba ariyo tuvugana ko ugutandukanye dufise umutumire canke abatumire. Uno musi turi muri Midweek ariko twagendeye, urabona ko tutari muri studio za Look Media, twasohotse turi kuri Centre Technique National CTN hano mu Ngagara. Urabona ko hasanzwe hagirirwa imyimenyerezo n'imigwi itandukanye, umugwi wa Rukinzo, umugwi wa Vitaro, umugwi wa Vision FC, imigwi itandukanye isanzwe igira imyimenyerezo hano kuri Centre Technique National. Kuri uyu muri indwi tuje gutangura, haje gutangura phase retour muri Primus League. Imigwi yariteguye bihagije, imigwi yarakinye inkino za kivandimwe, imigwi yaraguze abakinyi batandukanye kugira ngo baze kubafasha muri phase retour. Uno musi miganiro cy'uno munsi tuza guhagarara ku mugwi wa Vision FC, n'umugwi novuga ngo mushasha muri Primus League. Urabona ko ufise abarongozi bashasha, ndavuga Ndayishimiye Yusuf Nyange ndetse n'uwitwa Bimenyimana Bonfils Caleb. Urabona ko n'umugwi wa Vision muri phase ari waje kuba uba mu bintu byinshi, waje gutangura ihiganwa neza. Muribuka ko wigeze kuba ufashe ikibanza ca kabiri muri championnat ndetse n'icya mbere, ariko harageze igihe uranshira match zigera kuri 4 canke 5 utsindwa. Urabona ko bitari ibintu byifashe neza muri Vision. Nico tubona twishikiyano kuri Centre Technique National kugira ngo turabe mbega biko bigenda gute muri Vision, imyiteguro imeze gute. Muri kino kiganiro rero tuzaganira n'abantu batandukanye, abakinyi, abamenyereza n'abandi batandukanye baje kumenyesha amakuru mu mugwi wa Vision. Reka tubanze twumvirize uwitwa Sahabu Paris asanzwe amenyereza uno mugwi wa Vision, umumenyereza wa kera mugwi wa Vitaro, atubwire mbega ko bitegura gute, haguranye iki muri phase ari, bigiye kugenda gute muri phase retour. Coach turakwamukije. Ndabaramukije. No musi twasanze muko bategura phase retour ya championnat equipe ya Vision. Imbere ko dushika muri phase retour, uravye ngene mwahejeje phase ari byabashimisha muri equipe mu coach? Ngene tweje phase ari ntiyatushimishije nkuko twavyifuza. Twashaka duheze turi mu bibanza kameme biharuguru gatonya par rapport y'ikibanza turimo. Ntibyadushimishije no kuri nico gituma mwabonye ko twatanguye kwitegura hakiri kare kugira ngo turabe yuko phase retour arico twohindura. Mwiteguye gute muri phase retour? Phase retour tuje kurondera intsinzi kugira ngo turonke ibibanza vyiza. Turiko turakora, twarakinye ama match amical, twarashimye ingene twakoze. Nibaza yuko championnat ku wa gatandatu ni twakina na Interstar, twizeye yuko so kwerekana yuko twateguye neza. Muri phase ari mwatanguye saison, mwatanguye championnat neza misi ya mbere, ariko hari igihe mu mpera za saison mwagiye kwashana match 4 defeat 4 zikurikirana. Vyavuye kuki bahindutse ikintu? Nibaza yuko harabaye ikibazo c'ama blessure ku bakinyi bamwe turabatakaza, hama biratugora ingene twinjizamwe abandi kugira bamenyere. Bagiye kumenyera mu nyuma, ariko ndibaza ubu ntibigiye gusubira, ubu tugiye kugarukana kumwe twatangura muri fazari. Bo turese ama blessure, hari izindi ntambamyi zoba zarabaye muri Vision kugira ngo muheze muri mu kibanza c'indwi niba ntibeshi muri fazari? Nta zindi ntambamije mbona zahabaye apara ayo mablessure y'abakinyi, na effectif nari mfise ntonye. Ahanini vyari ivyo, ahandi naho ni ama match umupira ari gihukina neza ugatsindwa. Harabaye ikintu bita malchance, muri facteur chance muri football iraba, bakina neza bikanka gutsinda. Ama match menshi twakinye neza biranko dutsinda. Nibaza ko ari cane nk'abakinyi b'imbere ntibashobora kwinjiza ibitsindo nkuko twavyifuza, cyo gituma mwabuye ko n'uyu munsi bamwe tubikorerako. Hari abakinyi bashasha tuzobona muri Vision muri phase tutabona muri phase? Ego bashasha hariho bashasha twarondeye, muzobabona vuba. Match ya Interstar n'izindi zikurikira muzobabona. Atwita abafana ba Vision bitegeka muri championnat n'umwaka. Biteye ko tuje gusubira kubaryohera kujya twatanguye kuri phase are turondera intsinzi. N'ubu turabemere ko tuje gusubira kurondera intsinzi. Muri izeza abantu ko amahirwe ari yo kurwanira ikindi gikombe cya Primus League. Nta gikombe tugeze tuvuga ko tuje kurwanira. Twamye tuvuga yuko tuje kurondera umwaka wa mbere ibibanza vyiza vy'imbere, maintien ya equipe, mu mwaka uza akaba ari abantu batangura kwiyumvira kurondera ibikombe.
turabashimiye. murakoze cyane. Inyuma ya Sao Paris reka twegere uwitwa Nimubona Emery Kadogo, muramuzi ko umurejanda akomeye cyane muri football hano mu gihugu cy'u Burundi, umupira w'amaguru hano mu Burundi. Nimubona Emery Kadogo mu Atletico Olympique hanze y'igihugu n'ahandi hatandukanye, amaze kuba agaruka mu gwa Vision ni hari uno munsi atubwise mbega we nk'umurejande afasha iki abakinyi basanzwe bakina muri Vision, mbega vestiaire uno munsi hameze gute muri Vision FC, bigiye kugenda gute novuga ngo muri phase retour, bashaka kwidondora. Mazina yanje Ntazira Nimubona Emery alias Kadogo. Alias Kadogo. Abantu benshi naza ko bazina Kadogo ni usanga ari Yego, ndio amenyere cyane gose. Ndio amenyere cyane. Uno twaje hano muri myimenyerezo mu gwa Vision muko bategura phase retour, phase rero amaze kurangira ku munsi wa gatandatu tuza nuko murakina, mubona nyitegura imeze gute? Tuko twitegurira igice cya kabiri cyo bita phase retour. Imyiteguro turi kwitegura neza cyane gose vraiment, kandi urabona yuko imyiteguro turimo harimo n'icizere cyo ushobora kugira phase retour neza. Muna ambiance imeze gute mu bakinyi muri vestiaire hagati yanyu mu bakinyi? Ambiance nziza cyane gose, abakinyi urabona ko bafise morale kuko bari kugira nzenya preparation nziza, morale muri make ni nziza cyane gose, abantu morale hejuru cyane gose. Hari abakinyi bashasha mwa mufise bariko biyintegra gute nuko mubafasha kwiyintegra gute? Nta bakinyi benshi bashasha bahari muri equipe yacu, ushobora kuba ari nka 2 batatu, n'abandi bahora mu mvune baje batanguye mu entraînement, turiko turakorana nabo, urabona ko ku rwego bageze ko kuri entraînement batanguye bavuye mu nzema blessure n'abashasha, urabona ku rwego bageze ko ari urwego bwiza cyane gose, tutakora entraînement nziza cyane gose, preparation nziza. Emery Kadogo nk'umuntu afise experience nyinshi cyane muri football, ufasha gute bagenzi bawe muri ivyo? Muri football no muri equipe yanjye ndimo, kwanza icyo mfasha kwanza muri equipe ndagerageza kuganira bajya bakinyi bakira abajene, kubyo nka kocha bariko arabumvisha ugasanga ntabitahuye neza, nanje nk'umukinyi wa experience ndegera nkamuganiriza, mbonye nk'agakosa cyangwa nkabona nk'umuntu atumva ikintu ndagerageza kubegera cyane, twaganira cyane gose. Yego. Inyuma ya Sao Paris ndetse na Emery Kadogo Nimubona, reka twumvirize witwa Niyonkuru Vladimir, asanzwe ari umumenyereza w'abanyezamu mu gwa Vision. Umugwa Vision nibaza ko waratsinzwe ibitsindo bitari bike muri phase ugiye kuraba mu moyenne de bien encaissé par match, uraza gusanga umugwa Vision warashoboye gutsindwa igitsindo kimwe n'ibice bibiri birenga ku gatoya, nako novuga ngo sibira nziza ku mugwi nka Vision, ku mugwi ukomeye nka Vision. Reka Vladimir Niyonkuru batubwira ati mbega vyagenze gute, habuze iki, bakosoye iki muri no pause yo gutegura phase retour, bigiye kugenda gute muri phase retour? Umugwi wa Vision FC warangije phase ari novuga ngo uravye moyenne de bien encaissé par match hagati y'ibitsindo kimwe n'ibitsindo bibiri, eske mubona to y'abagardien cyangwa izita z'abagardien batina zari zishimishije muri phase? Muri rusange novuga ko zitari zishimishije kuko uravye umugwi wacu hari ibihe bikomeye byatugoye cyane twaciyemo, byatumye tugenda dutsindwa amagore menshi. Novuga ko mu nkino 15 twakinye z'igice ca mbere, moyenne y'ibitsindo vyinjiye ni kimwe n'ibice nka 2 ku buri bukino, tukaba tubona ko bidashimishije, ari ibintu tugiye gushobora gukosora mu gice ca kabiri. Murizeye ko muravye imitego mugize muri no pause ya phase retour, urabona ko hari ico bizokwajita muri phase retour? Ego, novuga ko icizere gihari kuko turavye imimenyerezo turiko turakora, abakinyi bariko bitwara neza kandi nta n'imvune nyinshi zihari, tukaba dufise icizere ko tugiye kubandanya twitwara neza muri iki gice ca kabiri. Abagardien mufise muri Vision, turavye ico musanzwe mufasha, turabona ko hariho n'abandi musanzwe mufashanya muri kwantwe abagardien, murabona ko ivyo mubereka babifata nk'ama babikurikiza? Ego, novuga ko harimwo akarusho, turavye ukuntu twatanguye n'ukuntu tubandanya, tukavuga ko babifata neza, kandi tukavuga ko ari abakinyi bafise abakinyi bakiri bato, rero ko yigisha umukinyi akiri muto aratahura n'ingoga. Novuga ko ivyo dukora kenshi barabifata, kandi ndabona ko hariho n'akarusho cane kurusha uko twatanguye mu gice ca mbere. Muri izi za Vision ko abanyegori mufise bazofasha umugwa Vision kuhanganya n'ibibanza vya mbere muri phase retour?
Ego naho twavuga ko mu gice ca mbere ibitsindo vyinjiye tutagize hari inkino nka zimwe bakiye bashoboye gukina batatsinzwe ibitego kandi tukaraba ko nk'abanyegore nka babiri bashoboye kuza barakurana mu gice ca mbere baravyitwayemwe neza novuga ko icizere kirahari kuko dufise abanyegore bameze neza kandi bitwara neza. Burya hari abantu benshi batazi importance y'umuantreneur w'abagardien ushobora kuvuga ati umugardien ashobora kwiantrenera wenyene umuantreneur w'umugardien musanzwe yaporta iki kuri iki novuga ko muravye na cane cane imigwi ikomakomeye ku isi ni imigwi bifise abanyegori beza kuko iyo umugwi ushobora gukina udafise umunyegori mwiza ntibibaze ko kenshi ekipe ija mu bibanza vyiza twotanga nk'uburorero muravye nka za Real Madrid muravye nka za ekipe za Barcelona na ekipe bafise abanyegori bakomeye kandi niyo kenshi uravye umumenyereza je no muri ekipe araraba ko ekipe ifise umumenyereza akomeye umunyegori akomeye kandi ashaka azokora ivyo umuntu uze yagira kuko uravye umunyegori w'ubu sico kumwe nk'umunyegori wa kera umunyegori w'ubu ni umuntu ubona ko participa cyane mu rukino rwa ekipe ukuntu ekipe kina ukuntu ekipe itunganyijwe kenshi urumva gukina n'amaguru kera ntibakina n'amaguru cyane urabona ko ubunye ekipe ifise umunyegori mwiza aba ari ekipe ikomeye. Mu kurangiza abafana ba Vision bitega iki muri phase retour twe twavuga ko umugwi wa Vision ni umugwi udafise pressure cyane kuvuga ko hari ibintu duharanira binini cyane ni umugwi twebwe turiko turashobora kubaka wo muri kazoza twavuga ko ari umugwi ugiye kubereka umupira mwiza cyane igice cya kabiri twarahinduye ibintu byinshi bagiye kubereka umupira mwiza cyane nibaza ko niyo mupira ubaye mwiza n'urukino ruzobagwiza na resultat iziba nziza novuga ko bitege ko iki gice cya kabiri tugiye gukoresha ingufu zikomeye cyane. Murakoze. Mu kurangiza ikiganiro cyacu umugwi wa Vision nibaza ko n'umwe mu migwi isanzwe itunganijwe neza uravye staff technique bafise ni staff imwe abantu batari bake imwe abantu benshi ariko hari abantu benshi baba bashaka kumenya ibintu RNTN muri Vision habera iki bimeze gute ibi vyabaye muri phase ari marufse ko haraje ko ibibazo bitandukanye byavuze kuri Mutombora n'ibindi Olivier Mutombora niyunge ko ariko hamwe mu nyuma aragiye arabibesha aravuga ko atari byo mu nyuma twarabonye haza kuba novuga ngo hasezererwa mu Vision witwa Steve Zigamasabo yararongoye uwo mugwi hano mu Burundi yaserukira novuga ngo ndayishimiye Yusuf Nyange na Bimenyimana Bonfils Caleb ariko rero ivyo byose reka umugwi wa Vision basanzwe bafise umuntu amenye ajeje kumenyesha amakuru witwa Theodore Ntunga niwe aza kuba atubwira uko byari bimeze uko byagenze umugwi wa Vision ufise imbere yahe ama objectif yavuba canke muri kazoza na yahe ariko icyo tuza kumva nuko umugwi wa Vision nta pression bariko gutwara ikombe muri uno mwaka w'inkino ariko bafise icifuzo cyabo ni ukubigenza neza hama mu mwaka ukurikira bakaza kuba bagwanira bino bikombe reka twumviriza ibintu bitandukanye yaje kuba tuganira witwa Theodore Ntunga ibintu bitandukanye amakuru ariko avuga kuri Vision ivyavuzwe vyagenze gute biteguye gute muri phase retour canke bafise imigambi yahe muri Vision reka tumwumvirize. Ndakuramukije n'abanywanyi bose ba Look Media. Mubona umugwi wa Vision umeze gute? Umeze neza cyane gose. Urabona kuva batanguye rino higanwa cyane cyane abayishizeho no kuvuga Nyange hamwe na Caleb bababariye bati dushaka yuko uno mwaka mukina neza cyane hanyuma muwe muri bane batanu ba mbere bishobotse ariko barazi yuko turazi ko mudashobora gutwara igikombe ariko muzokwigenze neza cyane muronke ama carton make indiscipline nyinshi cyane cyane hanyuma ibindi bizobandanya umwakuza ariko uno mwaka nta bintu by'ibikombe bibaza yuko bashobora kuronka ariko babituye byense bashoboye kuronka igikombe yoba ari bonus yiroyemwo ariko mu migambi cyane cyane bafise hariho myinshi ariko iyo gutwara igikombe no mwaka ndirimo cyane cyane. Twabonye umugwi wa Vision ngene watanguye saison neza watanguye phase ari neza muga mu nyuma uraza hari warageze igihe wanshena defeated zimwe zikurikirana muri Premier League twovuga ko ariko kora ta pression bafise bituma barorasha cyane. Oya question ntiyobura urumva naho babibabwiye gutyo ntibashobora bifata gutyo. Je nibaza yuko umugwi wa Vision watanguye imimenyerezo kare utangura n'amamatch amiko kare paraporo yindi migwi yo ngaha iwacu cyo gituma Primus League yatanguye championnat yatanguye
Vision FC imeze neza cyane ugereranije n'iyindi migwi ikiratsinda iramara n'igihe ariyo ya mbere ari umugwi wa mbere ariko mu nyuma hariho inkino zitanu zose wamaze udatsinda so kuba yuko atari iyo pression bari bafise ukubera hari abakinyi bamwe bari bakomeretse hanyuma barabura basubirira valablement nico gituma batashoboye kubandanya bari muri kiriya kibanza ca mbere hanyuma hariho rero imigwi imenyereye amahiganwa ya Primus League cyane cyane yiteguye cyane gose shaka kuvuga nk'iri bien organisé Aigle Noir Flambeau du Centre Bomamuru ni ngizo sino nukuri umugwi wa Vision ubu wifashe neza ni umugwi wa Vision twarabonyemo muri hagati muri saison hagati muri phase ari ibibazo bitandukanye bivugwa hirya no hino Steve Zigama asanga arerukanye nk'umurongozi w'umugwi ivyo bibazo byavuye urumva si ibibazo bikomeye cyane gose ni ibibazo bito cyane gose urabona Steve Zigama Sabo ni umukinyi bakinanye n'abajya bakinyi banyange hamwe n'aba Caleb hanyuma rero bari bamuhaye akazi kugira ngo yiyokipe n'ama projet yose ya Vision hanyuma rero arayiyokipa n'ivyo mugabo kubera akazi kenshi yari afise baririmbura baragira bilan basanga nta mwanya munini afise wo kwiyokipa y'ayo maproje ari ubundi buzi bushobora umutuma atiyokipa ivya Vision FC gusa nico gituma baciye bamubara bati wewe urafise ubundi buzi turabona yuko ata mwanya ukwiye ufise ni gende gukuru ubwo bundi buzi hanyuma Vision FC tuzorondera ubundi muntu ashobora kuyiserukira hanyuma arumvikana aramiable n'umugenzi wa Vision araza ngaha akimenyereza muri Vision kuko n'ubu aracakira umupira naho atagikira mu makompetisi akomeye nukuri n'ubu bavanye neza cyane n'ubu aracari n'umunywanyi imbere wa Vision Football Club ariko imbere ya Steve hageze no kugani majambo kuri directeur technique mutombora nibaza ko ari wari directeur technique havuze amajambo inyuma defete bagize defete zingana bavuga ko kazo cyo kiri kuri byavuze ko amajambo menshi oya bijye byari ibintu bihuriranye n'ibintu biri kuri ntuze muri page ibintu yanditse kuri Instagram yiwe bijya ari ibintu yanditse naho byari bihuriye n'urukino rw'umupira w'amaguru sema abantu interprete yuko bihuriye n'umupira w'amaguru n'umugwi wa Vision kuko wiyumvira ivyo yanditse yari n'ibindi atani ico bihuriye ko n'urukino rw'umupira w'amaguru mbere abari bavyanditse bari hariho journal imwe yari yavyanditse televiziyo imwe yari yavyanditse hanyuma caragenda arisigura twasaza atana kimwe sivyo yari yashatse kuvuga mbwa abantu bo biyumviriye yuko yashatse kuvuga biri a rapport avec le club sino ndaho byari bihuriye nabo uno mustuyite umugwi wa Vision muravye ngene umeze abarundi bakutega iki ko waje ari mu tuvuga ati organisation nziza ufite abosi beza bazi football cyangwa iki umugwi wa Vision twitege kwiki muri kanzoza umugwi wa Vision n'ubumeze neza cyane gose urabona ni ufise abakinyi 28 na staff ishika y'abantu 10 uko mwumvikanye kontra gushika ubu byose barabirespekta imishahara ni sawa bakora akazi neza cyane ikintu cyose bumvikanye bagikora neza cyane karatsinda bajya abakinyi bajya Nyange na Caleb urumva n'aba professionnel barazi yuko amategeko yo kubahiriza barazi ingene abakinyi babayeho ko babayeho kubera ako kazi ko gukina umupira w'amaguru nyene nukuri Vision ifashe neza cyane hanyuma nkuko nabikubwiye uno mwaka ndashaka gutwara igikombe cyane cyane cha Primus League sico bishizeko mugabo bishobotse bagatwara nka coupe du président ni bonus kandi birashoboka hanyuma rero ikindi naco Vision irafise yindi migambi yo gukreya academy nko muri uku kwezi kuza academy de football ya Vision Football Club izobiri en place bariko baragira mu ma detection mu ma quartier y'Ubujumbura mbere no hagati mu gihugu barafiseyo abantu bamwe hanyuma n'ibintu rero byo gufasha bantaho nikora mu ma orphelinat n'ibiki navyo nyine biri mu projet hanyuma rero bibaza yuko twibaza yuko Vision Football Club izogumire yubahiriza ama projet yayo hanyuma gutsinda navyo ushobora gutsinda kuko uko mbona Fazal yagenze ubu bongeyemwe abandi bakinyi hari abakinyi babiri bashasha baroye muri equipe
kandi bakomeye. Hariho n'uwundi mukinyi rero yatanguye shampiyona agwaye ariko ubu yakize, twibaza yuko ukuri ari ekipe nziza. Je naho bavuga yuko izoba muri zitanu za mbere, je ndayibona birashoboka ishobora kuba muri zine za mbere. Mu ntango ya saison mwamufise umukinyi Jospin Nshimirimana mu nyuma yavuye aja mu gihugu ca Afrique du Sud, byavuze ko yoba yatijijwe, mbega tuzosubira kumubona muri vision canke agiriye. Urumva ni ntizanyo twatije muri ijya ekipe muri Afrika y'Epfo ikina mu gice ca kabiri deuxième division. Urumva ni umuprofessionnel ubuye, hama rero kugira garuke bivana nuko azoba uko bizoba vyagenze muri uriya mugwi. Bishobotse arashobora kugaruka, ariko évidemment twifuza yuko yoguma hari, kandi biraboneka yuko ingene yigenza n'ubu ni titulaire uwo mugwi uriko uraduga buhoro buhoro, tubaza yuko azoshobora kuja hari. Kandi urumva n'umugambi wa vision muri iyo academy ni guteza imbere football y'u Burundi, tugakuramwo abakinyi bashobora gukina muri equipe nationale, kandi bishobotse bagashobora kurungika abakinyi bamwe hanze kuba aba professionnel nkabo nyene. Ikibazo ca nyuma twabonye mu gice ca mbere mwakiriye inkino zanyu mu ntara ya Cibitoke, n'ubu niko bizobandanya mu gice ca kabiri? Oya, uno mwaka muri kino gice ca kabiri phase retour twarabonye yuko twakiriye umugwi wa Interstar kuri Stade Prince, tubona ingene abantu bavyakira, ingene ukina ari bwiza cane, ingene baje ari benshi, ingene ubu basigaye badukunda cyane cyane. Ubu igihamba igikurikira nuko inkino zose zizobera kuri Stade Intwari, hanyuma rero tukaba tufise n'umugambi wo kuzana magazin, boutique bazogurishamo impuzu za Vision FC, amafanyo, amafulard, amasifle, vuvuzera hamwe n'ibindi. Nibaza yuko byose bizoba muri aya mezi atatu ari imbere, kugira ngo turabe abanywanyi twaba dufise ingene bangana, kuko ubundi turaronka kabeshi biraboneka kubera ari umugwi mushasha muri première division. Nuko murumvise byariko biravuga mu mugwa Vision muri phase ari bariko bategura phase retour, reka inkino zigiye gutangura kuri uno wa gatandatu. Ora ko hazoba hari inkino zitandukanye kuri uno wa gatandatu, ahubwo mbere zizotangura ku munsi wa gatanu kuri Stade Urunani mu ntara ya Cibitoke. Burundi Sport Dynamique izoba yakiriye umugwa BG Green, azoba igihe cy'isaha indwi mu ntara ya Cibitoke. Interstars izoba yakiriye umugwa Vision, n'urukino rwari kubera mu ntara ya Cibitoke kuri Stade Urunani, ariko ni Interstars yamaze ko imenyesha ko izokwakirira umugwa Vision hano kuri Stade Intwari. Ora ko ari urukino mushobora kuja kwirabira igihe cy'isaha 9 mu ntara ya Gitega. Garage Express ku munsi wa gatandatu izoba iri kwirakira Kayanza United. Ngozi City izoba iri kwirakira umugwa Message Ngozi mu ntara ya Ngozi. Ora ko hazoba ari derby mu ntara ya Ngozi igihe cy'isaha Kuwimana igihe cy'isaha 9. Bumamuru izoba iri kwirakira Olympique Stars kuri Stade Urunani, azoba ari ku munsi w'Imana nyene. Aigle Noir izoba iri kwirakira umugwa Vitaro mu ntara ya Makamba ku munsi w'Imana nyene. Flambeau du Centre na Musongati derby Gitega izoba yagarutse mu ntara ya Gitega. Nibaza ko azoba rukino rukomeye cyane. umugwa Muzinga uzoba uri kurakira Rukinzo, ni derby novuga ngo hagati y'inzego z'umutekano n'inzego zo kwivuna amaso, nako ari umugwi ari rukino ruzoba rukomeye cyane hagati y'umugwa Muzinga ndetse n'umugwi wa Rukinzo. Twibutse gato ko urutonde rwari rwarangiye muri phase ari ni Aigle Noir yari imbere n'amanota agera kuri 39, Bumamuru mu kibanza ca kabiri amanota agera kuri 38, Flambeau du Centre mu kibanza ca gatatu n'amanota agera kuri 35, Musongati amanota 29 mu kibanza kigira kane, Muzinga 25 mu kibanza ca gatanu, Rukinzo amanota 28 mu kibanza ca gatandatu. Umugwa Vision twagendeye uno munsi naho warangije uri mu kibanza c'indwi n'amanota agera kuri 28. BG Green maze amanota 6, Garage Express amanota 8, Burundi Sport Dynamique amanota agera kuri 11. Niyo migwi itatu ya nyuma muri phase are. Nuko iganiro cyacu cy'uno munsi cya Midweek tukigarukirije hano, mugire aho muba mubahwe naho utaha.